abakunzi bose Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. Moi je vais très bien. Comme d'hab, ikiligano gishasha rero kizoza kirakogwa na Alvin Smith la version originale hamwe na Michou Miracle. Donc ni kiganiro tuzo turavuga ibintu bizoba byamaze bizoba mu kama. Kazoa TV. Salut tout le monde, ça va? J'espère que vous allez très bien. C'est Alvin Smith, la version originale kuri Microza Kazoa TV. Bon, ni kiganiro gishasha kituzoza turakora jewe na Michou Miracle. ni kiganiro kizoza kivuga ku bintu bizoba bimaze wiki vyapashije muri industry ya muzika. Donc nta politique yindi, nta rukundo, tuzoza tuvuga ibintu bijanye n'abantu bo muri industry. Kameme nibazo bari urukundo izo bari urukundo mugago abantu muri industry. Donc sasa rero kaze mwese mu kiganiro cyacu. Ariko bavuga ngo les femmes d'abord why ngo ngifite amajambo menshi. Ya nguko mubibona izina ni +25 okay. Okay ça. Ni +257 industry. Tuzovuga ibijanye abantu bari muri industry, tuzovuga ba Alvin Smith, tuzovuga ba Michou Miracle, tuzovuga abantu bose bari muri industry. So mugumane natwe muri. Donc rero sasa kiganiro muzoze murakirinda cyane gukora ama insolita mamwe kuko tufisa antenne menshi cyane azoduha amakuru agezweho ku buryo amakuru yawe uzoyagira discrètement mugabo ejo kazoyimva muri iki kiganiro. Donc il faut yuko abartiste b'abarundi batangura kuza baramenya showbiz cyarico cyane gose. Donc ça veut dire que muragowe hama ikiganiro nyuma twatise +257 industry kugira ngo ugiye kuri YouTube wandike gusa +257 industry izo bari twebwe twenyene uzocuza urabona amakuru yacu mashasha. Donc uno musi dufite topic nkazingahe gamisho dufite topic zine izo tuza kuvuga kuri Beni twite buzz twite Kisatbi aheruka hariya mu gihugu ca Sweden ingene yavuyeyo haravuzwe byinshi. Hamba turasubira rero ku mugenzi wawe kandi n'umugenzi wacu wo muri rivyi yitwa Tomson. Twarabonye harabaye mariage pendant quelques semaines tuca turumva ngo habaye ikintu. Donc icyo kintu rero muraza kucyumva mu tuko twakidepatako wowe n'umugore wiwe. Turaza kuvuga kandi kugaruka rishoboka kuba rigireribe ry'umukobwa wa mbere niwe wa mbere yari yubahuka muri no industry ariwe Ashley Diva. Voilà biagiye Kenya tuza kubisubiraho. Hama topic ya nyuma rero iza kuba ari topic yingine abaririmbyi bamaze imisi batera amaruru ngo umuziki w'Uburundi ntuhemba niko mutaba muzi ingene mushobora gukoresha imbuga zanyu kugira mushoboye kukuramo amafaranga. Sino umuziki w'Uburundi urahembwa kuko Alvin Smith mbayeho ku bumuziki n'ibindi bintu nkora byinshi mugabo ndashobora kubabwira inzira nyinshi cyane zituma jewe ncamahera kuvyerekeye music yanje. Donc topic ya mbere rero tangura fata useriye kama fata useriye ati uno musero tangura nande dutangura na Abubakar Karume aho aheruka ariwe Satbi satura amabafre musimuze aheruka mu gihugu ca Sweden yakoze konsere gahitinze waruze twese tukuba mashi ati Karume aravuye mu kindi ariko ikindi naco nagushyiriyemo umengo ntigeze aronka promotion nk'izo abandi batisi bo barundi bagiye hanze kuya kuna ama video yabo abari publier abantu bose bakavuga kanaka umengo video ntizigeze zigenda cyane ntizigenda cyane ariko imbere kugenda kama ça fait un boom mugaba amaze gushikayo sinzi nuko twoba twaruko wenyene atarafise ngina sora ry'ama video gushika umugani Desire posting ati mbeko butariko muramushikira. Voilà ni vient yishaka kuvuga bisigira yuko na Big Fizzo yari yabonye yuko abantu umengo ibintu vyasabye kuba ari hari ariko ateramisha abantu umengo ntibari arabyitaho ubwo sikubera ko bitaho ku vy'abandi sikubera ko hashobora ko harabaye ko hari atamu cameraman we yaratwara kwinjira ho yari amafaranga je pense yari festival ikomeye man okay nimba kwinjira amafaranga rero bisigira yuko hari abarundi bamwe hari abamuza amafaranga yo kwinjira kugira ashobore gufata amafaranga. C'est juste une question.
kuko none niba atarasaba abaririmbyi benshi hariho nimba ari ndinde ni Scott yari fotoza n'abaririmbyi narabonye na ntuzenya na Yemyara Deni yarari Harmonize jakosere donc c'était génial mugabo twarisanze ku nkama video menshi cyane ku buryo tuyapibya mugabo ama video nitwikize tuyaronka donc ashobora kuba arabaye ikibazo aho rero ntihageze kugaruka usanzwe ari we manager wa wiwe asanzwe arabi ibikorwa vya Empire manager wa Empire yanditse yuko muri akantu karantwengeje actually ngo un laps de temps de 15 heures et là un laps de temps de 15 heures bisubira ngo umva 15 heures umwanya muto yo kwandika ngo laps de temps ako naka insolite kandi wani ketwi yanditse kuri Twitter ati mu masaha 15 ndiko ndamubura aho yatenda gushika isaha ya 8 hano i Bujumbura gushika isaha saa 6 ntibari ko baramuronka donc kuva mu gatondo ni muri iryo joro ryose ntibiza muronka donc wacagira atangwa nuze amakenga yacatangwa ibyo navyo ni ibintu twe muri industry navyo tutamenyereye mu gihe tutazi ko Kenspi atigera yinjira mu mabuzz ya Sadbi twe turazi ko c'est le king the buzz bonga voilà Kenspi akaba ariwe wa mbere atangwe guposta Twitter yo kuvuga ko Sadbi atari karaboneka haca rero iyendi yo yagiye kuvyunyura hacaja ko DJ Jackson ariwe yamutwaye DJ Jackson si manager wa Bukivle wa voilà umenye narabonye nawe nyine nuze yayi nawe ati abaririmbye rero murandesebye sinzosubira ndagutwaye Sweden hari n'ibintu vy'igipolisi nigeze kuvuga ngo agira rero n'igipolisi ivyo byose iyo ari Kenspi abyandika wenyene twari gutabura ko ari buzz twese turazisatira uramuzigametse turabizi mugabo na DJ Jackson abyinjiyemwo aho DJ Jackson ari umuntu abari serious ameze guki donc aho urumva ko twese twace tubifata ose imitima bimeze ngo ati noneho hanyuma muri iryo joro Sadbi yari yanditse ngo yuko azokumama ngo muzonyibukira kuki Muguma ngo utubiravye mengo ibintu byari bimaze gutega gukunda. Byari kuntu byari hari. Kaje ntanguza kahama ejo amasaya naya uzoshireko nawe uzotugira uku. Reka nkwereka aho nibi hagati rero ya Kenspi na DJ Jackson habagiyemo akeza hagati na hagati. Naho nyene ikikubitamo ngo yashitse Bujumbura. Sadbi yoshiki Bujumbura ntitubona ifoto. Ko yagiye atamesha afise bagapostinga ifoto afise imeshi aho hose ati wallahi yagiye akeza rero ahubwo rero nirikira tubesha ngo yashitse Bujumbura tutaramubona ariko finalement aringa iya ngo yagiye gushika 17 niho bagiye gupubliya naho nyene ari DJ Jackson apubliye yuko ngo acashako yuko yashitse Bujumbura mugabo atashaka ifoto bakiri kumwe Sweden nyashize ifoto basari no kuri ayo hopo harimo amakenga menshi gose pego ama ikindi nashobora ngenda kubaze Michou none ko tuzi ko iyo baguhaye visa hari giye baguha ya ukwezi cyangwa 2 semaines cyangwa 3 semaines no Sadbi kumengo yashisi arakora gusa amacaragaruka sura yiko bari bamuharura iminsi kubera umengo nigeze afata umwanya wo gutembera ngo abona karere kuko iconzi nakubesha nuko iyo muririmbye amaze kuja muri Europe nuko hari andi marché menshi cyane bacha bamuproposa ubona gute après utuza muri français ubona gute après utuza muri Belgique est-ce que Sadbi wewe peut-être bo bamuhaye iminsi nike cyane ku buryo atigeze akira izo marché zose nibaze yuko rero ubwo bivyavuye kuri nzeye abamutumiye bishobora kuba byavuye kuba mutumiye aho bobo ari bobo bari byabindi baba bakurihira accommodation bakubwiye ati you have this and this and this uzopweza amuchugeni kubera ukungene twese tuzi iyo unagiye muri Europe nka Kidum yafashe Europe tour donc yaragumye aramara iminsi ari Abarundi bari bamuhamagaye actually so kuvuga ngo n'abarundi bari bamuhamagaye kuko iyo abarundi bari bamuhamagaye direct umurundi wa abarundi bandi mu bindi bihugu byegereye Sweden baca bamutuma ko biba byoroshe cyane okay là je comme atari abarundi bari bamuhamagaye Sadbi niho rero nibaza ko ibintu byari très strict donc mugabo twizere ko Sadbi yaramaze gushira mu gihugu cy'Uburundi ari rero ko ari karagira na media tuwape ari hano bisigura yuko arakantu baradukinishije mu mutwe badukinishije donc bisigura ko twebwe twabavumbuye ko badukishije mu mutwe merci histoire close umugezi wanje rero ngo twumva ngo après quelques semaines de mariage ngo
barabaye séparé n'umugore wala wese ubundi ni the voice killer Tomson mugabo nyine ko none ko uje nabona ko Tomson ari umuntu ari serieux ese ikibazo shoba kiri entre Tomson cyangwa umugore ba umugore ga nta bintu sinzi igihugu umugore nta bintu umugore ntabaha donc bisigura yuko séparation yabo rero yabaye à distance cyangwa bari kumwe ngaha neza ko yabaye à distance cyangwa nagatwiko nabo nyine birashoboka ko aragatwiko ko the voice nta kintu kimwe arabivuga ko habonetse post y'umugore avuga ati ndarushe narihanganye ntarukundo ko gufite inata ntabyo nyene mugabo Michou dusubiye inyuma ni mugore ashobora kwandika post akavuga ngo ndarushe tuzi yuko bagize kandi bari bamaze icyo cyo même avant mariage bari basanzwe babana none se gute umuntu mugira mariage après quelques semaines ni ucuza kuvuga yuko warushe mu rukundo gute wari kwemera yuko mugira état civil uzi ko warushe hama ukacuvuga après quelques semaines ya état civil nanzo ya mariage ukacuvuga yuko warushe ko bivuyemo gute kubera kutabivuyemo kuva kera Muva yuko nawe nyene harimo agakino kujya bintu cyo kubazatabura ko abantu bakuze mu gihe tuzi ko Tomson aheruka kurisohora indirimbo iyo ndirimbo ntikira ba sikirenga hano muri industry yacu urabiyo mu gihe tuzi yuko Tomson arafise nimbari liko store quelque part ça bivugwa abyumva ijya mariage niyo yoba yaravuzwe cyane kuri Tomson sivyo hama rero nta n'amaseremoni maremare bigire barundi ntubakoroge nta dote twigeze tubona foto twabonye état civil wagiye gusinya Hano muri industry yacu bavuga yuko atafoto nta cabaye twabonye état civil gusa rero ashobora kuba agatwiko nako shokora gatwiko peut-être ashaka ko boostinga indirimbo ziwe ko yabonye yuko peut-être nyagikorwa yakoze ni kiriko kirakora cyashaka kugira akantu kugira cyangwa sanga naho babarashwa mugabo nyene byabije byo gushwana byo umugore yandikiye post ko twese tubase kandi tubashwana tukashwana tukamara imisi tuvugana mugabo urumva ariyo post bro ariki oshi we ntubamaze kubikora kubikora gute numaze gufita amafoto yanyu yose kuri nyine yujeye n'umugore yo dushwanye nyine je sibashaka kumubura urumva cyaca ndamusipima mugabo nibisigura yuko mbaravuze ko twahibanye ivyo bisigura yuko ni handi umuntu wamuze kuri profile nkukorana nuzenya nuzenya na tableau iri muzu yanjye ndagikurako kandi ngacangira na video kugira ngo abone ko nagikuyeko donc urumva ibintu by'abantu bakundana na Michou icyo nabonye ibintu by'abantu bakundana birimo ibintu byo gushaka kumuragoye ikosa ryo bari ku mugore ryo bari ku mugabo icyo cyo twikumenye nimba umugore yandise uko bisigura yuko umugore yatayimeze ni handi usanga muri couple iyo mushwanye utangura ku block wundi bisigura ko ugiye abaye block ni atagura kubabara ni yacha babara cyane akavuga wowe yatayimize donc bisigura yuko nimba umugore ari we yatayimize umugabo posting bisigura ko umugabo yacavuga aha abantu bose baramfise donc cyo mvuga cyose ntibashobora gitaro kandi umenye yuko muri societe yacu tuzi yuko abaririmbyi ari abantu batafadika bisigura ko mu rugo iyo habaye ikibazo directement abantu bose bacabona ko ari umuririmbyi afise ikibazo kubera tuzi neza ko abaririmbyi ari abantu batafadika na je ndimo ndetse image mwihaye niyo image mwaduhaye niyo apana ni kwisi yose nje ndibaza iyo umuririmbyi agiranye ikibazo n'umugore bavuga ebana basi abaririmbyi ni bafadika abaririmbyi n'abantu bibibazo abaririmbyi n'abantu donc twizere yuko atari uko bimeze ntabizi gushika turarindiriye iyo neso ritiri muri ngaha ahita atoregwa inyishu turarindiriye kuri kandi gikurikira twashaka kuzobazanira ntuzenya yavyo uko vyagenze tubabwire ko tumu timing Tomson nimbaraga twiko tubabwire niba atari gatwiko tubabwire donc maza gutwara hari ibindi bintu mu gukora muzo murakoresha ubwenge kugira ngo twebwe abantu duciye ubwenge nituze kuko ari ikintu umuntu akora ukashobora direct icyo ashaze gushikako twebwe muri kino kiganiro naco tuzokwemeza navyo tuzohakana tuzobereka amafakta hari donc tuzogira uku cyo tuvuga eske ibintu bimeze gute uko twebwe nitwo kwemeza ngo bahebanye kandi tutabizi donc turatide amacho tuvuga reka turindire ikiza kuvamo muga rero nitwavuga ikintu umuntu azokumva yakozwe ko ngaha mu mutwe azoba yafashwe ego kuko twebwe tuvuga ibiriko biraba nta kintu twakuye hariya kitagaragaye ku mashusho media turavuga donc tuvuga ibintu vyabaye ibintu twese twabonye ibintu twese donc vyagirira siriki ahantu hose
ibintu uzayikurikira ikurikira ni Ashley Diva igaruka rya Ashley Diva riri mu makenga yarigeze kwimosha oya ahubwo akanoti karakora ibara akanoti nikeza wana icyo nibuka yarigeze kwimosha aravuga ko yakijijwe yagiye Kenya ahura na pasiteri inyuma my level yasohoye my level niyazukari muri 2017 je pense my level yo ndirimbo yayirungikiye kwine ntuzeye hariya era ntuzeye hariya ibiramukubise acaja Kenya agiye Kenya Ashley Diva ahura na pasiteri ati je ndagukunze ati twibanire nakujya kuntu nyine yambara neza nyine akambara umva yambara igera gusa n'abapasiteri atari amakini ntabyo wumva none bishire muri logique tu abantu bakuze ibaze pastori afisa abantu barabaza muri eglise yiwe bikwije bakagira iki Ashley Diva nyine yambara turamuzi yarafisa amataye yarateye neza ukibaza pasiteri yavuye ari yasize abantu bose akaja bari kubwira umuntu Ashley Diva zishaka twubaka aho abayinjiye mu rugo rega Ashley ni handi Ashley moshi abari moje umuzika barawuhevye arawuhevye turabona amafoto yatangiye kwambara ibintu kare Instagram barahevye nta nibi nari update yari mu bakobwa dufise batwiga kuri Instagram yagarutse kuri IG donc rero bishobora kuba bya mugabo rero hari umuntu ari karapublia muri no minsi namutwereka muri visage amukubita ifoto ngaha wundi atari pastori asha turabera ko ari pastori yamwemera kukubita bikini gutya aheruka gukora Ashley Diva aheruka gukora challenge yacukoza yambaye bikini yadugije zama bikini suduze kaca bambaye twibuke yuko yamaze igihe kirekire ataboneka donc agaruse n'iyindi image ni ya image ya Ashley Diva kera akanubona moyo ndakabona mu cyane ndakabona mu byose aho jewe n'abandi bamenyesha makuru tugiye kuri IG yiwe turamutere makese ati garuka muko garuka byanse garuka turabizi nyine iyo byanse uraheba kandi urumva yacuguma winyegeje garuka muri indasi turagukeneye uje mu kokobwa yakora rap agakora R&B none nagaruke pe kandi yarafise n'uburyo mwari bwo kuri ibintu byiza reka mu Rundi vraiment yaranyishuye ijambo rimwe ryiza cyane ku munsi areze nk'imisi mikeyi yambwiye ati nimesikia mama ntarudia nako nisabira ko agaruka muri indasi yatwemereye ko ashobora kugaruka muri iyi indasi gasubira mugabo rero rero bisigura yuko hari amakinga entre we n'umuntu babana kwera niwe nimba yarigeze gupotera na Instagram araheba akaba garuse ku yindi image akora challenge yambaye akantu kameze uko akaba agaruse kana posting umuntu ari invisible amafoto ari muri Osea Monami ariko arakubita yuko pastori nawe nyene yahindutse basigaye bajana mu masho canke nundi muntu swati na pastori bahinduka bon nkuko twavuze ngaha nta kintu kimwe tuza kwemeza kuko ntitwa tubizi peut-être ni pastori peut-être nundi muntu donc we never know amakuru muzo yaronka twamaze kwatoza neza tubabwire sha pastori canke sha ni pastori na pastori ari karagikiro nawe nyene bari umuntu muto erega ari ibintu abantu batazi apare yo kuba pastori cyangwa iki ari ubundi buzima umuntu wategezwa guca mu mana karyohega bisigure kuri pastori nukuri kujya mu kiyaga ko yasubiye kumwemera ko yambara gucya harimo amakenga zaho nahaje tujya ku kibazo cy'abaririmbyi icyo cy'abaririmbyi rero bavuga ngo umuziki w'uburundi nuriya sinzi ikiganiro Fizo yigeze guposta yigeze gukora avuga yuko ma platform yiwe ashobora kuba yinjiza amadolari aya naya byarigeze kuba aracigihe araci imyaka nkingahe yavuze yuko baharuye nimba ari album yiwe nimba ari iki je sais pas sindi ko ndavuga ibintu uzi neza ndiko nda yavuze yuko muri platform ziwe amahera yose yagusangiye yuko yoba aca amafaranga aya naya amadolari nimba atari amahero aya naya donc bisigura yuko Fizo ari mu bantu bambere batangiye gukoresha amanuzi ya kiragende batangura yabahanze cyane abarimvye barundi rero hari umuntu yitwa Baheji aposta indirimbo z'abarundi mugabo rero bisigura yuko kugira ayishireko ku ma platform bisigura yuko nuwo muririmbyi aba yatevye kuyishirako et pourtant tuba tuzi ko normalement umuririmbyi indirimbo before yuko isohoka kuri YouTube naje ndimwo mu bantu bamaze kubikorera mugabo agenda asa gusigura igituma byambayeko before yuko indirimbo isohoka kuri YouTube itegezwa kuba yamaze kujya ku ma platform kuko yaje ma platform
niho umuntu aca amahera menshi kuko YouTube murazi neza yuko views zo mu Burundi ari 0 francs bisigura yuko umuntu ucubaza gushira indirimbo muri age ma platform kugira ngo abantu bo mu bindi bihugu bagiye kuraba uba winjiza amafaranga avant indirimbo yuko ijya kuri YouTube rero icyambere habuziki kugira ngo abaririmbyi b'abarundi bamwe bazibahirensenya izo platform za distribution habuze connaissance none connaissance ntibarondera usanga no kugira ko ngwaje no kuri Instagram vyonyene biba bimuko ariko urazi ko abaririmbyi benshi bamaze kwibaza kuri Facebook gusa no kuri WhatsApp ugasanga Instagram urazi ko jewe osi ndi mu baririmbyi ba mbere ndi show kuri Instagram cyane gose meje kwiza abantu 100k kuri Instagram on célèbre naje navyo narinzi igihe twari mu muduga mugura je na channel farambira urazi ko kugira abantu 100k kuri Instagram ntakajya kuraba ndasanga nabakwiye donc bisigura yuko ifo ko tuyimiriza abandi baririmbyi surtout abarundi si bose ni benshi bakoresha Instagram mugabo si benshi cyane je ndibaza yuko tuvuze tubaharure bo ari nka 20 abaririmbyi bazwi kuri Instagram tuvuga yuko bari update kandi mu bimvi byitwa yuko tufise abasani benshi cyane Michou Miracle donc bisigura yuko hari kintu abantu batagizwe kumenya yuko Instagram iri professional cyane gose abaririmbyi mu bindi bihugu bariko baraheba ama Facebook bariko baraheba Facebook donc bari update kuri Instagram donc uno munsi nushaka kurondera umuririmbyi ngo murondere kuri Facebook ngo mwandike ngo bro ngo saringo ndafise projet nawe no ndashaka booking ntibikunda donc uteza kujya kuri Instagram yiwe kuri Instagram yiwe haba ariko amantuze yo kumubukinga reka dusubire inyuma kwanza ku platform rero nakunda kusigura yuko udashobora abaririmbyi bo wacu ntibazi kwihonsenya ntibazi kumenya ati ese kugira ngo ushobore kuja kuri Boomplay ushobore gushira indirimbo zanje kuri Boomplay ndabigenza gute sinzi ko barindiriye yuko ari umuntu aza kumubwira ati ndashobora kugushirirako hama kaca yidoga ngo indirimbo ziwe ziriko ngo ntabyazi umuntu aziposta aramaze uwo muntu aziposta aramaze none nimba uyo muntu aziposta ahubwo uyo muntu aziposta arakugiriye neza kuko indirimbo yawe ku bantu bakoresha ama Spotify bagiye kwirondera baca bayibona c'est ça OK donc nawe rero nimba ubona yuko wiretuvye yuko ariko arakujya amafaranga peut-être rondera abantu rero bakoresha izo mbuga umuvugane nabo umingo hariyo umuntu akoresha belief ngaha umingo na Kent P arabigukorera hamwe na Bookivlab iradistribuwa donc nimba ubona yuko atanuze rifise barondera abo bantu rondera les frères bisangi rondera Kent P rondera Bookivlab nuze Bookivlab ishora mushagira partenariat kandi umingo nagize kubona post ibabwira yuko mushobora kuza kugira ngo muzane indirimbo zabo kuko ico nabonye muri no minsi ntibashobora kudistribura indirimbo y'umuntu batavuganye donc mu barundi abo bantu nimba uzi udafise nuzenya site ya distribution yawe rondera abo bantu bashobora kugufasha mu ubaha indirimbo yawe bayidistribue kumbure ku kwezi ushobora no kuronka $30 cyangwa $50 we never know cyane gose tubibutse ko muri kuno kwezi kwa Superman ya Fizo Superman kuri Boomplay muri East Africa ariyo le plus recherché donc nimba ari priorité bisigaye ko arikariza amafaranga ibaze nuko ari akanotsi kameze neza wewe habuzi kugira ngo indirimbo yawe ibe ntuzenya hari ya hose ifo yuko tumenya kandi kindi naco fuko tumenya nuzenya muri industry ya Play 257 tumenya n'ibindi bihugu aho bigeze tumenya evolution tujane nayo c'est ça papa yuko tuguma muri vya bindi nyene kuko namaze kubona yuko sinzi kumaze kubona yuko tugari vyo barundi ikintu cyambere tubibaza ko ni YouTube iyo so indirimbo wewe yiyumvira kwisora kuri YouTube gusa iyo bamwe ari muzi ngene yuko YouTube iri hamake kwanza munanabizi ko YouTube iri hamake YouTube iri hamake cyane cyane ukabona indirimbo pa barayitaye kuri Facebook bya bintu byo muri exagera kabisa mwisubireko izo zari manuro za +257 Indas kandi aha niho ndibaza yuko dushobora kugaruka ku ikiganiro cyacu kuko ivyo ari ikintu cyose twabivuze donc ikiganiro cyacu rero mutubabari kuziwa kigira iminota mike cyane mugabo tuzoza ngaho ariko tubafite inkuru zishushe kandi ziryoshe n'importe iminota tuzomara iminota 5 mugabo ikizoba gikenewe ni izo nkuru zishushe tuzatubazaniye donc dushaka kuza turakora ibiganiro by'iminota 30 biza kubarambira dushaka kuzuza twakora ikintu kiri sinota mike hama twicikira ya kuburyo next week muzamu dukumbuye hama mu commentaire yanyu tubasabye muvuga uti muturonderera inkurizi mwebwe na mwebwe mushoboye kuba mufise inkuru twe tutamenye yedusunikire nimbo yedusunikire yandike kuri commentaire uvuge mbe inkuru kanaka mwarayimenye murashobora kuzoyivuga ko mu kiganiro kurikira
mwebwe abantu kuko twebwe ntitwomenya vyose hari abandi bantu usanga inkuru bazironse avant mwashobora kuza rero mu kiganiro cyacu cha Place 257 Industry mukatika muri commentaire inkuru kanaka turashaka yuko muze kugira icyo muyivuze ko mu kiganiro gikurikira donc merci beaucoup kuba mwashoboye kurikira ikiganiro cyacu cyitwa Place 257 Industry tukora hamwe na Michou Miracle ari kumwe na Alvin Smith urafise ikintu ushobora kumbwira ku cyanyuma nagenda bashimire ndabwire hama subscribe nyinshi n'ama partage kuko mutayakoze twebwe muzo muri ko muradekuraja yego mugabo mu yakoze muzo muri ko muratwankuraja twebwe biswe ko muzo muri ko muratwankuraja hanyuma ikindi naco abaririmbye mutubabarire pe mutwaye ngaha nta vyari vi nta vyiki ngazi ko tubavuga isho kandi ko tubatanga amakuru aryoshe ko ubizi gute ko aya makuru turiko tukuvuga ko yiko ashobora gufasha muvyegereje umutima naho birabasha imitima yanyu muyihaye amahoro nawe ikigero cyacu gishobora no gufasha ugasanga wewe hari abantu benshi bakunze batazizo nkuru baceje kurondera indirimbo ya kanaka be kanaka ni muri ivy'inyabaki ugasanga indirimbo zabo batangwe kuzimenya biciye ku kiganiro cyacu donc ciao ciao